umukozo barisobanuye sindabigaruka ko, ariko turashaka kuvuga cyane cyane icivugo cacu naco ni umwidondoro ari umuco kama wacu. Tuko turavuga umwidondoro ari umuco kama wacu, kuvuga ngo twe tubikora turabarundi, abarundi nabo tutavuze birebire tubamenyera ku rurimi rwabo no kukaranga kabaranga nk'abarundi. Muri iyo ntumbero rero mu mukozo muramaze kubona yuko amagaba turupa amagaba twaserukiye hano muri kino kibanza irakunze guhagarara kw'iryo jambo umukozo mu gukora intambo zitandukanye. Nk'akarorero barakunze gukora intambo z'ingoma, muramaze kubona yuko byarafashe inimero ya mbere kuko bashizemo ikindi kintu kitahoraho mu muco wo kuvuza ingoma mu Burundi, bagashiramo n'abakobwa batamba. Bigaragara ko iryo jambo umukozo barikoresha cyane mu gukora intambo zitandukanye no mu ndirimbo zitandukanye. Rero muri kino gikorwa nkuko mubimenyereye turakunze gukorana n'abantu n'imigwi ndangakaranga yo ngaha eka niyo hanze. Ivyo nibaza yuko tuzobivuga mu buryo buramvuye mu bikorwa bigiye gukurikira imbere yuko ico gikorwa gishika muri uko kwezi kwa gatandatu. Hanyuma ikindi naco nuko hariho n'abantu basanzwe badushigikira muri bino bikorwa nk'amashirahamwe akunda kumenyekanisha ivyo basanzwe bakora, nayo arahawe kaze. Twaruguriye imiryango kw'iyo migwi ndangakaranga no kuri ayo mashirahamwe ku bavyifuza bose, amagaba arabahaye kaze kugira ngo dushobore gukora ico gikorwa, kuko murabizi turi twenyene ntivyokunda, turi twenyene ntaho twoshika. Naho tugeze nuko twabonye ibimenyesha amakuru, twabonye amashirahamwe, twabonye imigwi ndangakaranga idushigikira mu buryo butandukanye, umwe wese mu cyashoboye. Rero ntavuze birebire no batumirira kuza kugira ico muvuze bagenzi banje niba bafise ico baza kongerako kugira ngo mutomokegwe uko bigiye kugenda. Gusa ico nabamenyesha nuko iyi minsi yabaye myinshi kuko hariho bishasha nkuko mumenyereye amagaba ntasubiramwo bya bindi nyene, bishasha bizoshobora kuboneka kandi bizoryohera abakunzi b'amagaba nkuko bama bariko. Rero natebeje nagira amakanya bagenzi banje kugira ngo nabo bunganire ku bagire ico bababwiye kuri kino gikorwa catuzindukanye. Murakoze. Ego umwidondoro wacu ari wo muco kama, ahanini ni kugira tubumbatire akaranga kacu ku buryo katozima, tuzofashe na bene wacu bakiri bato kumenya iyo bava, nkuko babivuga mu Kirundi ngo utazi yava namenye yaja. Ahanini ihangiro ry'iyi festival y'iyi sabukuru ni kugira ngo tubibutse iyo bava, twame twibutsa abarundi ko akaranga kacu ari ryo tunga dufise, akaranga kacu ari wo mwidondoro wacu nyene. Ego murakoze cyane. Baririmba imiziki mugabo twabonye ko harimo imiziki umudiho w'ikirundi, nabo nyene muzobona ari kumwe n'amagaba kuri stage. Dibaza ko hariho n'abaririmbyi basanzwe baririmba indirimbo atari iz'akaranga, mbega nabo bazohabwa ayo mahirwe mu gihe haba hari abantu benshi nabo baba bifuza gusangira umunezero n'amagaba. Yarageje kumwunganira mu gikorwa c'umukozo, ni igikorwa kidakumira ko novuga, kuko ibiteramo byose twakoze warasangamo abo bakora umuziki utari mu by'akaranga, n'abakora umuziki usanzwe uba urimo n'imidiho y'akaranga, hamwe n'abakora iby'akaranga by'akaranga mu ndirimbo zitari mu by'akaranga canke iz'akaranga canke n'amashirahamwe. Imiryango iruguruye kugira ngo baze, barafise abazobakira bababwire n'ibisabwa. Murakoze. Amagaba kubona bateye intambwe ikurikira hajya igikorwa nk'iki imyaka 5 ni ikintu gikomeye cyane, ama edition nkaya. Rero kuri twebwe nk'abarundi nk'abashigikira cyangwa abateza imbere igisata c'imico n'imiziki, industrie culturelle muri rusangi, nibaza ko atamuntu bishya gushima. Rero nashaka mufashe nk'abamenyesha makuru bagenzi banje bari hano nabo muri amagaba, harimo abakera, harimo abashasha, dukomere mashino mugwi
murakoze cyane. Jewe narakurikiranye cyane amagaba kuva bagitangura kino gikorwa umukozo festival kuva kuri edition ya mbere. Hariho ibyagiye birakoreka uko bagiye barabivuga, hariho utubirya bagiye barashiramwo, ariko hano no munsi kuri edition igira gatanu kono mugenda mukura, ndafise impungenge ko ariko musubira inyuma. Ni nk'intererano, ariko kandi nimba ari byo mutubikiye nka surprise muze kubitubwira cyangwa nimubitubwira, ariko nitwumvise ikintu cyo gushimira imigwi murakora ama competition mugahama award. Izo award muri no edition ya gatanu zirimwo muzotanga twadushimwe mwigera gutanga ku migwi, ku bavuzi b'ingoma, ku bantu bagiye baritanga cyane mu bijanye n'akaranga. Ico ni cambere. Ica kabiri tumvise nko kumengo murahamagarira abandi ba artiste yindi migwi ndangakaranga abakora novuga imidiho novuga ndangakaranga irimo muri tradi moderne, ko murafise ama collaboration canke indi umwagi murakora n'abandi ba artiste atari 100% culturel bavanga imidiho. Harabo mumaze gukorana hari n'abandi mutarakorana, ariko tumvise umengo ni muzi gitigiri c'abazoza cyangwa muzokorana muri 5e edition. Bizogenda gute kugira ngo umuntu yifuza kufatanya namwe abashikire? Hariho uburyo bugaragara nk'umuntu ariko arumvisa cyangwa se gukurikirana kino kiganiro mu ya benshi amakuru cyangwa cyo gushira ku mugaragaro no lancement ya umukozo festival, umu artiste mwavuze ko ari we wese, ariko bashobora kuza ari benshi cyangwa hakaza bake namwe mwifuza igitigiri mushobora kuba mwifuza mutatubwiye. Bizogenda gute? Nubuhe buryo mu artiste wari wese yifuza ko namwe yo bashikira? Ca gatatu, igikorwa ngigisaba inguvu imesha makuru guhamagarira abantu bazoza kwitabira ico giteramo nk'aba novuga ba spectateur, ariko kandi kirasaba n'aba partenaire novuga sponsoring. Igikorwa nk'iki rero mwatanguje no munsi ku mugaragaro, ndabona kumengo nta sponsor nimwe mufise, n'amazi mufise imbere yanyu mwayakuye ku ibirango. Bigenda gute umukozo festival cyangwa umugwi nk'amagaba ifise experience ngana gutya mugire lancement mu kwezi kwa gatatu, ikintu kizo mu kwezi kwa gatandatu, uvuga ko gushika no munsi mwarabiteguye, uno munsi ibiriko biraba ngaha haheze igihe muvyumvira, hariho edition zingahe mutakoze, donc inyuma y'imyaka ingahe mutakoze. Mufise umugwi w'abantu nzi b'incabwenge bafise des connaissances, bafise ubunararibonye mu gutegura. Sponsoring zizoza ryari? Dukwiye kubona basi nka zitatu hano zikomakomeye zo mu gihugu, zabaye amazi zifise ama drop hano, amabashe yabo kumuri y'ibinyamakuru bimwe mwabishizemo ngaha, kugira ngo kumbure n'uwundi avuga ati batangwe igikorwa ca mbere, reka dufashe igikurikira. Reka ngeza ibibazo byanje bitatu kumwe n'abandi baza kurongeraho ibindi baza kubaza, ariko strategie marketing muri kino giteramo muri no festival muyikorere ko cyane kugira ngo munatubwire hano nyene inyungu y'ama entreprise commerciale yifuza gushigikira kino giteramo, ico mubona yohomba mu gihe itabafashije itaje gushikira umukozo festival. Murakoze cyane. Icambere warubajeje uti mbega ko twabonye mutanga ubushimwe, mbega ubu ntibizoba mu magaba nkuko nabivuze. Igihe dutanga ubushimwe nibaza ko ku giteramo cabanjirije kiya twatanze ku bushimwe bitari byabaye, twama turiko turazana ibishasha bitandukanye n'ivyo twigeze kuba twarakoze. Nimba harabonetse ubushimwe kiriya gihe, muri kino gihe naho hazoboneka ibindi, kandi muzobimenyeshwa. Nta kintu na kimwe tuzogira ibanga gose, ku buryo mwebwe musanzwe mutubwirira neza mu kutumenyeshakanishiriza ibyo tuko turakora,
muzobimenya imbere yuko bishika n'abazoba bifuza kuza muri ico gikorwa, haba amashirahamwe canke imigwi ndangakaranga canke abakora umuziki utarimwo ivy'akaranga, bose bazoba babizi. Ikindi gikurikira, mwavuze muti umutumire yoshobora kumenya gute ingene yobashikira yifuza kuza gukorana namwe. Ari nabivuze, turafise umuntu ngaha asanzwe ajeje kumenyekanisha amakuru muri kino gikorwa, araza inyuma ya kino gikorwa nibaza yuko araza gutanga inimero yiwe ya telefone, bizoba vyoroshe ko mushobora kumucako abavyifuza kugira ngo mushobore gushikira abajeje ico gikorwa, hama mushobore kwifatikanya natwe. Kigira gatatu, igitigiri c'abatumire, nkuko mu Kirundi bavuga ngo abatumire bose ntibaherera mu bindi, turafise igitigiri twipfuza, haba ku basanzwe bakora umuziki utarimwo ivy'akaranga canke abacanga n'ivy'akaranga canke abakora ivy'akaranga vyiharije. Ku bakora umuziki utagiramwo ivy'akaranga nibaza yuko tutazorenza umuntu umwe. Ku bakora umuziki ucanze n'ivy'akaranga nibaza ko tutazorenza abantu babiri. Abazoba bari benshi gusumba bazoba ari abantu bakora igikorwa cy'akaranga k'igihugu ciharije ataco gicanzemo, kuko na kino gikorwa niryo hangiro rikuru gihagazeko. Hama wavuze kucerekeye ivya sponsor, uratubwira uti mbega muri kwije nta mfashanyo mukeneye muri ico gikorwa. Nta gihe na kimwe umuntu yigera yikwiza, ivyo ufise vyose urakenera abagushigikira mu buryo bumwe, bakoresheje ubumenyi bafise canke bakoresheje ivyo bashobora guterera nk'ibikoresho canke mu buryo bw'amafaranga. Abo nabo twari twabahaye kaze, usi nimba batabonetse cari igikorwa co kubugururira imiryango kugira ngo bashobore kudushikira, bashobore kuza kudushigikira mu gikorwa kizokurikira kino tugira turiko turakora uno munsi imbere yuko igiteramo gishika. Murakoze. Nitware ko bayirambona, nashatse kuvuga ijyanyuma ko ndi general. Okay, singavuze ngo kuvuga ijyanyuma mugabo kugira ngo kumbure ntumbereze aho numvise abagenzi banje batashitse. Tariki 5 ukwezi kwa gatandatu umukozi award ku nshuro igira 5, mfise utuntu tubiri gusa ngomba gutumbereza. Akambere, twumvise ikibanza ni departement hariya muri quartier asiatique, ari ikibanza kiberako inkino z'umupira w'amaboko basketball. Nagomba cengira ko mbaza bega kari ko hasanzwe ari kibuga cy'umupira, sinungeze numva ko hatumo igiciro cyo kwinjira, tuzokwinjira twidagadura canke bizoza mu nyuma canke nyene nakabonus nyene ko ari 5e edition. Hanyuma niba igiciro gihari mukitubwire kugira ngo tuze kukimenyesha abari abasanzwe badukurikirana na cyane cyane mu bimenyesha makuru bitandukanye. Hanyuma akandi kafatanye nako, umwana w'imyaka 5 burya ntasanzwe, kandi igiharuro 5 mu Burundi kirakomeye, n'amanda mengo ni imyaka 5 mu bice bitandukanye. None rero muraje kunshirigira 5, hari byinshi byiza mwakoze kuva ku cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane n'ubya 5. Nakahe kabijya nakabinywa ndashize ko neza, ndaciye karonga yandalaye. Nakahe kabijya nakabinywa twokwitega niba hageze ko bidushandiza ku muntu yamaje mu ya mbere, mu ya kabiri, mu ya gatatu, mu ya kane, yo kumva ko iya 5 yoyo arakataraboneka. Hama akabijya nako, ndibaza iyi edition izoba iryoshe, ndibaza no kurusumbiriza n'izihari nizahabaye, kubera urabizi twagiye tugenda mu bihugu byinshi dufashanya n'abandi bo mu bindi bihugu. Rero twarabafashije cyane, nabo bama baduhamagara batubwira yuko bifuza kuza gukorana natwe ngaha mu Burundi. Urumva hazo hari imico myinshi itandukanye yo ngaha hafi y'u Burundi na kure yaho. Urabizi ko hari henshi tumaze kugenda, nabo nyine tuzoba turiko turakorana. Ego
hama kandi kabijya nako ni kakandi nyene nakubwiye yuko muri iyi minsi abaririmbyi b'abarundi basigaye bita akaranga cyane. Hariho na abo tuzokorana bo mu Burundi, ahanini tuzokwibaza kubitaho ivy'akaranga. Ego sawa, murakoze.